Baramukije abakunzi bacu, abakunzi b'ibiganiro vyacu, abakunzi ba Kodi Empire, nizera ko mukomeza kugira ibihe vyiza. Mu nkundire ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino kiganiro cacu. Cuno munsi turagenekezo rya 2022 ukwezi n'ukwindwi. Murabona yuko haheze imito turabaha ibiganiro, nuvuga yuko bimeze neza kubera ko turi mu bihe, nuvuga yuko turakora turi comfortable kubijanye n'ubuhinga muri no misi bwikase, ariko twamenyeshe neza yuko ibitari bike byo bikomeza gukoreka ku butaka bwa Kongo, ndetse amakuru ni menshi twamaze kuba tuyabategurira tugikubabwira ye amaraso ari karamenekera ngaha muri Kongo. Ninaza nkababwira ati amaraso ari karameneka ku butaka bwa Kongo ni menshi, muzoze muravyemera kubera ko azoba ari menshi, ko kubera ko hari amakuru tuguma twakira, amakuru tuguma tugenda tubona yerekana neza yuko ibidasanzwe bikomeza gukoreka muri kino kiganiro. Turaza kwisunga cyane ngaha muri point zero agace kari mu maboko ijana kwijana ya FRDC. Abatari bake baracavuga ati Kodi the Black mwaraduhenze n'umusisanguzi, ngo mutubwira ngo point zero ngwiri ngo mu maboko ngo ya FARDC, ngo ariko ngo ni ya M23, kubera ko ngo habaye ngo ibitero, kandi ngo ivyo bitero ngo vyakozwe ngo na FARDC ngo bigaba ngo kurinyesha mbazi z'u Rwanda ngo ziri muri point zero. Ariko mu nkundire nagira mfata kanya kugira ngo shobore kubasigurira kino kintu neza abantu mutashoboye kugitahura. C'est vrai, guhera ku munsi wejo kugeza n'uno munsi maginga tuvugana ibitero ni vyinshi muri point zero, imigwano ni myinshi cyane, ku buryo novuga neza yuko imiryango itari mike iri muri ubwo buce yamaze guhunga ija mu bindi bice. Bifuza kuja Malaysia, Qatar cyangwe Azerbaijan, visa za tourisme iraboneka kandi mu gihe gito cyane nk'igihe cy'indwi imwe gusa. Usabwa kuba office passport ifise igihe ndetse n'ifoto za passport ziri valide, ndetse n'amafaranga 150 gusa z'amadolari. Inyungu nuko umaze gushika muri ico gihugu ushobora kwemererwa gukora akazi hakurikijwe amategeko. Ushaka ibisobanuro biramvuye canke ukeneye kutubaza vyinshi, twandikire cyangwa duhamagare kuri izi nimero zikurikira mu buryo bwa WhatsApp: akamenyetso ko guteranya 211 927 536 293. Kuja muri ibi bihugu byose ndababwiye mu gihe watwituye na Kanyisasi. Ati rero bimeze gute Kodi the Black, bimeze gute muri make kubijanye n'imigwano yatawe ku munsi wejo? Imigwano yahereye mu nkengera za point zero ahari hari ibirindiro vy'inyeshamba z'u Rwanda RDF M23. Niko izo nyeshamba gushaka kwinjira muri point zero bagende kukorayo, novuga yuko canke baje gushinga defense. Bamaze kugerageza kwinjira muri point zero, ibintu nabwo byoroheza ino nyeshamba nabuke, kubera ko hari amakuru twamenye neza yuko inyeshamba z'u Rwanda zari zamaze kwinjira muri point zero, ariko ziza gusubizwa inyuma mu buryo ubudasubirwamo, za gusubizwa inyuma na coalition ya FARDC, kubera ko umuriro wari mwinshi kandi FARDC yari yamaze kujya karungu, kubera ko ugerageje kuraba iyi point zero nagace kari strategique cyane. Iyo uri ku rugamba bakakagutwara wumve neza ko bakagutwaye buri kimwe. Yes, imvura ikiragwa mu mutaka kugira ngo imvura nigume imenasa. Yes, ndibaza tuguma dukora nta kibazo, ni mu mvura ariko nta kibazo. Ndaza kuguma ndabaha amakuru kugira ngo ibintu bikomeze bigenda neza. Yes, ngo nemeje kubabwira rero ivyo birindiro byari mu nkengera zande, byari mu nkengera ya point zero. Niko gushaka kwinjira muri point zero nyezina, ariko ntivyaboroheye kubera ko coalition ya FARDC yaciye izana umuriro kabisa udasanzwe. Ingabo z'undi na Wazalendo kabisa barishe inyeshamba z'u Rwanda zitari zike kugeza n'ubu tuvugana. Ibigandaro vyongeye gutangura kandi bushasha ngaha muri Kongo, plutôt ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko murabizi neza yuko abeshi bagwana ari abasikari b'igihugu cy'u Rwanda RDF. Rero kuba ariko baravuga yuko point zero ngwiri mu maboko ngo ya FARDC, ngo point zero plutôt ngwiri mu maboko ya M23, ngo point zero ngwiri mu maboko ngo y'inyeshamba. Ivyo sivyo, nta madubu yafashe point zero. Point zero iracari mu maboko ya Wazalendo na FARDC.
Yes mama ubibona neza yuko umuntu aba ari karakora muri condition zitaba ariko tuza gukomeza tubahe amakuru kuko amakuru twamaze kuba tuyabategurira umwanya wari wose ariko hari indi nkuru novuga neza yuko inkuru ibabaje cyane inkuru novuga yuko itanezereye cyahe inkuru umuntu ayumvise yogira ubwoba ariko novuga neza yuko iyi nkuru idakwiye kubatera ubwoba kubera ko hari impamvu iyi nkuru idakwiye kubatera ubwoba hari amakuru tumaze kuronka amakuru avuga neza yuko inyeshamba z'u Rwanda ziriko zirashinga ibirindiro mu misozi ihanamiye igisagara cha Uvira aya makuru namakuru tutukura ku mirongo y'urugamba ndetse tukayabwirwa n'abene gihugu baba muri bino bice nkuko amakuru yacu abivuga amakuru avuga yuko inyeshamba z'u Rwanda inyuma yo gukubwa ku bwishi hariya muri Nord Kivu bakerekezwa muri Sud Kivu kugira ngo bashobore gutanguza ibitero bikomeye cyane habonekanye yuko bariko barashinga ibirindiro ngaha muri Mitamba Kashongo na Ngongwa aha muri Ngongwa ni mu micungararo canke ni mu misozi ihanamiye igisagara cha Uvira aya makuru nayizewe kandi umuntu wese adakwiye kuregirija narya muzi neza yuko Wazalendo yigeze gutanga amakuru ivuga yuko ifite impungenge yuko inyeshamba z'u Rwanda zishobora gukora ibintu bibi kubera ko zari zatanguye kuza zinjira muri iyi misozi ihanamiye igisagara cha Uvira aya makuru nobabwira neza yuko ko arisho FARDC nyamba ya makuru yabashikiriye koko mwayumvise nimukwiye kuyanegirija kubera ko zino nyeshamba z'u Rwanda zirafise gahunda yo gufata point zero bafashe point zero babandanye muri Baraka bamaze kugira Baraka binjire muri Tanganyika bamaze kugira mu ntara ya Tanganyika bace bagirane bace bagaruka muri Uvira bayifate maze babe bafashe iyi ibice byose bikomeye canke ubuce bwose bw'ingenzi aha muri Sud Kivu hama bakore ico bitwa balkanization basudanize Congo ibi niyo target yabo kuko murabizi neza yuko bo bakomeza kugwiza ingufu za gisirikare kandi munibuke neza yuko igituma umuntu wese bakwiye kubitira kwa attention General Sultan Makenga yarabonekanye ku munsi wejo icanzo aho hari mwisogwa ry'abasirikare ba M23 baba 10,000 abasirikare 9,318 murumve ko ari 10,000 buramwe amajana 6 amajana 6 na 30 na babiri amajana 32 niwo babura kugira amasikari 10,000 bakwiriye mu basirikare basohowe hano muri Canzu rero mu ijambo ryashikijwe na General Sultan Makenga sinzi yuko FARDC yoba yarumvise rino jambo ikaba yarumvise rino jambo novuga ko aramahigwe cyane kubera ko mu ijambo yashikirije yavuze yuko bagiye cyane kwibanda cyane mu misozi miremire ya Minembwe ariho bagiye kugwanira inkundura aha mu misozi ya Minembwe yavuze yuko ariho bagiye kugwiza inguvu kugira ngo bashobore gukura ngo yakajagari kariyo y'ibitero biriko biraberayo aya namakuru yizewe ndetse amakuru ariko arava mwijambo General Sultan Makenga yashikirije ku munsi wejo igenekerezo rya 21 hariya muri Canzu rero ndibaza neza yuko abatari bake mwaryumvise kandi mutegerezwa kuriha inguvu nk'iryo rifise kubera ko murumva neza yuko umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda udateze gushira ibigwanisho hasi badateze n'umunsi warimwe guhagarika imigwano barimwo sinzi yuko ibi mu bitahura nibateze n'umunsi warimwe guhagarika ivyo barimo nibateze gushira ibigwanisho hasi bateze ahubwo ico bakeneye no kwa advancinga neza kugira ngo bigarurire ubuce bwose buri strategique canke bw'ingenzi aha muri Kivu zose ibi murabizi kandi mu bice mu buryo buramvuye tutorinda kubasubiriramwo kare neho nakoze ikiganiro cyo mu buryo bw'ikibiriraho ariko kibiriraho nticagenze neza kubera ko amajwi yabuze pe ntaciye habura amajwi muze kutwihanganira ariko mu byo navuze muri kiganiro byose bitagiye muri ajya amajwi ndaje ndabivuge muri kino kiganiro kuko ndazi hatari bake babikeneye rero iyi M23 ninaza nkababwira yuko iri mu micungararo ya Uvira bantu ntibaze kuvuga ati bwana Codide Black uramenya amabanga ya gisirikare bwana Codide Black uhaye inguvu mwasi ariko nsinibaza yuko ari mu bwo buryo ni muri mu buryo bwo kugira ngo dushobore kubabwira ukuri kose kwibiriko birabera ku mirongo y'urugamba abakekeranya canke abagifisa amakengano babwira neza yuko mwobandanya mukurikiranira hafi kuko inyeshamba z'u Rwanda birabonekana neza yuko
zifise umugambi mubisha zateguye kandi zigomba gusoza vuba cyane. Harimo n'ikarandondera kabanda mubwiye ko ndi mu kiganiro kugira ngo ibintu bigende neza, ndaza ndamurondere inyuma y'ikiganiro. Yes, nabibabwiye sivyo, maze kubibabwira ndababwira ati rero nta kujya mu mukondora zose Fedenebe bamba hariya mu misozi ya Uvira, Wazalendo ambarugwaga kabisa mukubite zino abano banyagwa cyangwa zino yishamba z'u Rwanda, kubera ko nta ciza na kimwe bakeneye ku mahoro y'abanyekongo, cyangwa nta kintu na kimwe bakeneye ku banyekongo. Rero kubijanye nibi vyicanzo mu ntara y'amajyaruguru, ingabo za Armée Révolutionnaire Congolais ico bitwa ARC ngo zarakoze ngo ibirori ngo vyo gusozera imyimenyerezo y'abakomando bashasha, bikaba vyerekanye ngo intambwe ngikomeye cyane mu gukomeza ubushobozi ngo bwazo bwo gukora ibikorwa bya gisirikare. Aho bona bari bateguye ibirori kabisa vyo kumurika cyangwa kwerekana yuko bashoboye ari guca mu mapine yakumuriro, barabikoze ari gusimba ari ku donc bya iminsi mikuru asikare bakora mu kwishimisha cyangwa kwerekana yuko bari ku kivi, barabikoze. Kindi congeweho nuko General Sultani Makenga inyuma y'igihe kinini biko biravuga yuko yapfuye canke yakomeretse cyane, yongeye kubonekana. General Sultani Makenga yongeye kubonekana ku mirongo y'urugamba muri uyu munsi mukuru wo gusohora canke gusohora abana bakomando inyuma y'igihe kitari gito, bivugwa yuko yari yararashwe yaragwaye. Yes, ugereranyije kumuraba General Sultani Makenga biboneka ko akaguva ari ntako, biboneka yuko yahora mu bibazo kubera ko murabizi yuko maze kumusubiriza byose. Ndaje ndabibabwire muri kino kiganiro. Yes, nkuko tuba twababwiye amakuru abari menshi, ariko twagira kugira ngo dushobore kuyabahereza mu mwanya muto, tukayahezima kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Hari amakuru ariko aradushikira yuko inyishamba z'u Rwanda zishobora kuba zaguye muri ambiscade. Mu gice tuza kubabwira amakuru twabateguriye mu kanya kari imbere, twaza kuza tubabwira uburyo inyishamba z'u Rwanda kabisa izitari zike zamaze kuba zohererezwa kwa Sekibi nkuko amakuru yacu abandanya adushikira. Rero iyo ambiscade bivugwa neza ko hoba habaye makagambane ko muri M23 RDF nyene ubwabo bagatanga message kuri Wazalendo n'ingabo z'u Burundi baza kugwa mu gatego, ndetse abatari bake bakaba bahasize ubuzima n'ibigwanisho bitari bike bikaba byaciye bifatwa. Bari bagiye bajanye nkuko amakuru avanga ku mirongo y'urugamba cyaye kuri Tirre abitubwira. Aya makuru abatari bake ndazi ko mutara yamenya, ariko turacayatohoza tuyige ko tuyagende ko runono kabisa kugira ngo dushobore kumenya ukuri kwiyo nkuru iba iriko iravugwa kabisa mu buryo ubu canke ubundi. Abandi bo bakomeza kuvuga ati kubera iki tuguma twumva Jacques Ntambara ziguma zikomera, kandi tuzi neza yuko vyavuzwe byanabonekanye neza yuko ingabo z'u Rwanda ziriko zirava ku butaka bwa Kongo. Nindi yabahenze yuko ingabo z'u Rwanda ziriko zirava ku butaka bwa Kongo? Nta na rimwe Satana zigira yemera kubatizwa, kandi inyama iri mu kanwa k'imbwa bakuza y'umuhini. Iyi ndibaza yuko badukurikirana mudashobora gubeshwa n'ubwo gube n'ubwo, kuko ndazi Kagame kuva muri Kongo suno musi kandi sejo mu gihe batamukubise umuhini kabisa awumve. Aya niyo makuru yizewe tuba turagenda dukura ku mirongo y'urugamba nkuko abenshi bagenda babivuga nkuko twabiteguriye. Hari ikiganiro ku munsi wejo nababwiye neza yuko ndababwira yuko abarundi bakwiye kuba maso muri ino misi, kubera ko mu busesanguzi bagiye bukugwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye byaravuze yuko akarere kagiye guhinduka cyane yuko inyishamba z'u Rwanda ihangiro bafise ari ryo kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ariko twabivuze kenshi barananiwe kandi mu buryo buboneka, kubera ko iyo atari abantu bananiwe tuba tubona ibikorwa byabo bya gisirikare, kubera ko kuva babivuga nta numwe aratera ibuye ku butaka bwo Burundi. Niyo mpamvu tudakwiye gusamazwa nivyo biriko biravugwa nizo nyishamba z'u Rwanda. Ikindi twabwira nuko muri Uvira umutekano wahungabanye ku munsi wejo, ndetse abatari bake barafata kanya baratubaza ati bana ko Dide Black dutohoreze ayo makuru y'ibiko biravugwa muri Uvira. Amakuru twaragejeje kuyatohoza duca dusanga koko
muri Uvira hari amasasu yahavugiye ugwamo rw'amasasu kabisa rwavugiye ngaha mu gisagara ca Uvira ariko abantu benshi ntibamenye ico ugwo rwamo rw'amasasu rwaturutseko amakuru yizewe tunakora ku mirongo y'urugamba ndetse tunayaga namwe baba muri ivyo bice baravuga neza yuko agwamo rw'amasasu rwavuye ku mupolisi yari yaborewe ashwana n'umugore wiwe amakuru dufite nuko yamurashe amasasu yamurashe isharijere yose kugera iyahera urunigo rwamo rero rw'amasasu rwumvikanye hajya muri Uvira ku munsi wejo novuga yuko abumvise amakuru canke abagiye barahendwa n'ibigiye bitandukanye ngo ni M23 yinjiye muri Uvira ntabwo ari byo nanabukebuke ikindi nuko kuri no munsi mu masaha ya gatondo haboneka inyeshamba z'u Rwanda canke abene y'ubu Rwanda batari bake bazanywe na M23 aha ku mirongo y'urugamba munezareza muri Rubaya bari kwarimba ubutare ku rugero rudasanzwe aha muri Masisi mu karere ka Masisi aho abana bakoresha muri ayo mabuye kandi benshi bahasiga ubuzima igihe habaye ugusenyuka kwibirombwe ico bitwa ebolema mu rurimi rw'igifaransa gukunda kwibonekeza muri ako karere nkuko bivugwa mu makuru twagiye turatohoza kuva mu ntango z'umwaka wa 2026 abarenga igihumbi bacukuze amabuye bintoki harimo n'abana bamaze kwitaba Imana kubera ko ugusenyuka cankwe ebolema y'ibirombwe vyatewe n'ikogwa ry'ubucukuzi ritubahiriza amategeko kandi ridafise amategeko arigenga bivuga ko kandi inyeshamba zifata abantu ku nguvu kugira ngo bakore muri ayo mabuye cyane cyane aho mu turere twa Masisi Karehe na Nyiragongo abandi nabo bavuye bavuga ko bakwegewe n'amasezerano y'ibinyoma aho babanza guhabwa amafaranga ngana n'ibihumbi 100 by'amafaranga ya Kongo 100,000 francs congolais kugira ngo bemere kwinjira muri uwo mugwi ariko ngo inyuma yaho ntibasubira guhabwa agashahara kabo nkuko ayo makuru abivuga ikirombwe cya Korta cyo cirubaya hamwe n'inzahabu oco bitwa twita aho kiri aho bitwa muri Twangiza nivyo bikoreshwa mu gutanga uburyo bwo gutera inkunga ibikorwa vy'intambara vy'umuhari bakomeza gutera inkunga ibikorwa vy'urugomo mu buseruko bwa RDC mu karere k'ibiyaga binini iki no babwa neza yuko ari ubusobanuro bw'ivyavuzwe muri iyo nyandiko aho bashimangiye neza yuko hari abana batari bake bamaze kwicwa abene gihugu bagafatwa ku ngufu kugira ngo bagende gucukura amabuye y'agaciro ngo nizo nyeshamba mukamumva nyine ari ibintu biba bibabaje cyane abene gihugu bababaye abana bari ko barahapfira kubishi ndetse amakuru dufise nuko kano kaya maginga tuvugana hari benshi bakuwe mu gihugu cy'u Rwanda bariko barazanwa ngaha muri Rubaya kugira ngo bikunde bashobora kwifatikanya n'abandi bacubure vuba cyangwa bacukure vuba ano mabuye y'agaciro nta uzi neza yuko baba barabonye yuko ari gutera igere rya nyuma bagasahura utwo bahambije hama bakiruka bakava ngaha muri Rubaya amakuru twabateguriye nayo nizere ko tuzakongera kubashikiriza andi makuru kumbure nibikunda ariko imbere ya byose mu nkundire nshimira cyane mu bose twabanye muri kino kiganiro aho muherereye yose nibizera ko mukomeza kugira ibihe byiza kumbure tuzaza kongera gusubira mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi bye bye woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai hariho benshi tumaze kwifashamo akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira ubwubatsi construction ubushoferi driving gushikana ibintu ku mukiriya delivering gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna dusange muri mairie de la ville bureau numéro 6 canke mu twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73 kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane hasigaye amahitamo yawe ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate,
amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lukona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.